Sangwa ikaze nanone munywanyi wacu buriko rabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. No mwanya w'amakuru agezweho ariko aravurwa cane irya nino. Muri kano kanya haramwe mu makuru tugira tugaruke ko ariko aravurwa cane yoba ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse n'ayandi makuru abava mu masoko yacu baturungikira tukayatunganya neza tukayabashikiriza ingingo imwe ukwayo. Dutanguye kuyariko aravurwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi yitwa Tyson Ndongozi. Uyo no Murundi yiciwe muri Canada yishwe arashwe. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mwidonido turabukungene uyo Murundi yarashwe ndetse tuzo no kugaruka kuri vyishi kubirabana n'urupfu rwiwe. Hari izindi nkuru zivurwa yoba mu birabana na politike mu mutekano ndetse n'izindi nkuru zose ziba ziriko ziragarukwa ko turaza kuzikurikira mwidonido. Ico utegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone canke subscribe kugira igihe cyose dushize ko inkuru iciye gushikira mu bambere. Sangwa ikaze rero we tugiye kubana. Izo ni zimwe mu mfunyapfunyo z'amakuru turi buze kugaruka ko shobora kuba twumviriza uri ngaha mu Burundi. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu babitohojwe neza. Namwe banywanyi bacu mudukurikira muri mu bihugu vy'ababanyi, shobora kuba twumviriza uri mu gihugu cibanye ca Uganda, shobora kuba twumviriza uri mu gihugu cibanye c'u Rwanda, canke namwe mudukurikira muri Tanzania ndetse no muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Nabaye ikaze nanabipfuriza ibihe vyiza. Reka no makuru yacu tuyatangurire kuyariko aravurwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko naremejeje kubikubwira. Ni inkuru iriko iragaruka ko cane kuri runo rupfu rugiturumbuka rwa Tyson Ndongozi. Uyo akaba ari Umurundi yiciwe mu gihugu ca Canada. Tyson Ndongozi ni muntu ki yapfuye gute, ivy'urupfu rwe vyagenze gute? Mu makuru rero dufise adushikira kano kanya kuri runo rupfu rwababaje abatari bake yoba ku mbuga ngurukana bumenyi, aho ariko hagenda hahanahanwa amasanamu y'uyo Tyson Ndongozi Umurundi yiciwe mu gihugu ca Canada. Amakuru rero dufise twahawe n'abamenyesha makuru bacu amenyesha ko umwana w'Umurundi yaba muri Canada yarazwi cyane kubera udukino twiwe, akaba yitavye Imana arashwe. Tyson Ndongozi no muhungu w'umufotografe rurangiranwa azwi cyane, akaba rero azwi ku kazina kagatazirano ka Joris Ndongozi. Akaba yarasiwe ku kibuga aho yariko akorera imyimenyerezo y'umupira w'amaguru acarasandaba. Kanavurwa yuko hari n'abandi bantu boba bakomerekeye muri uko kuraswa. Abantu bari ngaho bamwe baciye bajanwa mu bitaro kugira abakurikiranwe n'abaganga. Mu makuru rero turi buze kubashikiriza ataha turaza kugaruka kuri vyishi kubirabana n'urupfu rwiwe. Kavuga yuko rero muri bamwe mu barashwe Tyson Ndongozi Umurundi ari we yapfuye, abandi bakaba baciye bajanwa kwa muganga. Turahujije umuryango wiwe, inshuti n'abagenzi n'abandi bose bazi yo Tyson Ndongozi, kandi Imana imwakire mu bayo. Reka dukurikire n'andi makuru agezweho ariko aravurwa irya nino. Nyuma yaho turaza tugaruka no kubindi biriko biravurwa. Ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi buramenyesha ko bugiye gukurikiranira hafi ibijanye n'iyubahirizwa vy'ibiciro vy'isima vy'ishirahamwe Buseko, ibinyobwa vya Brarudi hamwe n'isukari ya Sosumo. Mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa gatanu, umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji yavuze ko ivyo bizofasha mu gucungera ko hogira abadandaza bikika mukiza mu gushinga ibiciro bishakiye. Ivyo ariko ngo bikaba bigoye kwizera nk'uko bamwe mu banyagihugu babivuga. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa gatanu, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi yamenyesheje ko ibiciro byashinzwe na leta ku isukari ry'ishiramwe Sosimo, isima ya Buseko hamwe no ku binyobwa vya Brarudi bitarahinduka. Jahamibanirwa n'inzigo akavuga kandi ko hari bamwe mu badandaza bashinga ibiciro uko bavyishakiye. Ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bumaze iminsi bubona abadandaza
bishingira uko bigombeye ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe na cane cane isima ya Buseko, ibinyobwa vya Brarudi hamwe n'isukari ya Sosumo. Ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bwagomba gusubira kwibutsa abadandaza n'abaguzi ko ibiciro byashinzwe ku bidandazwa duhejeje kudondagura bitahindutse gushika uyu munsi. Jeremy Banigwa n'inzigo avuga kandi ko hari ingingo zigiye gufatwa ku badandaza baduza ibiciro uko bagombye, ngo bikaba bisaba rero ko hacungerwa bikwiye iyubahirizwa ry'ivyo biciro. Urutonde rw'abadandaza bamwe bamwe bishingira ibiciro uko bigombeye waramaze gushikira hano mu bushikiranganje. Kubera rero ivyo bushikiranganje bukaba bumenyesheje ko ibihano bitegekanijwe n'amategeko bigiye gufatwa vuba. Kubera kandi ivyo bamaze iminsi bakora, ubushikiranganje bwagomba kumenyesha yuko kuva ubu igikorwa cyo gucungera ibiciro ku masoko yo mu gihugu cose bigiye gukorwa dufatikanije n'abajejwe intwaro kugira ngo duhashe iyo ngendo igayitse y'abadandaza bamwe bamwe, twongere dukingire abaguzi nk'uko bisanzwe biri mu mirimo ya misi yose y'ubushikiranganje bujejwe ubudandaji. Uwo mutegetsi wo mu bushikiranganje bw'ubudandaji atera kamo abadandaza bakuru b'isukari, isima hamwe n'ibinyobwa vya Brarudi kugwiza umwimbu. Ubushikiranganje rero kandi bukaba bwongeye gukebura aba badandaza bakuru na cane cane abene guhingura ibidandazwa bakora isima ya Buseko, isukari ya Sosumo n'ibinyobwa vya Brarudi ko bogira ingufu zikwiye kugira ivyo bidandazwa biboneke. Buseko, Brarudi na Sosumo nayo tubahamagariye kugwiza umwimbu kugira ababitwaza ngo vyoba vyakenye, ngo vyoba vyabuze, ibi bidandazwa basanzwe bahingura bigwire bibe vyinshi ku masoko. Bamwe mu banyagihugu baganiriye na Radio Haguruka bavuga ko imvugo y'uwo mutegetsi bigoye kwizera ko izoshirwa mu ngiro, na cane cane ko abadandaza bakuru b'isukari, isima hamwe n'ibinyobwa vya Brarudi usanga bagizwe ahanini n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Imvugo mwene izo rero nk'uko abanyagihugu babandanya babimenyesha ngo nizo gusamaza abarundi n'amakungu. Mu rugendo rwiwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagize kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 2 Mukakaro umwaka wa 2021 ku isoko iherutse gusha ya Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Avuga ko yasanze ibikorwa vyo gusanura iyo soko bimeze neza. Iyo soko nkuru ya Kamenge ikaba yahiye muri Gitugutu umwaka wa 2020. Yamara abanyagihugu bobo bavuga ko ibikorwa bikiri kure nk'ukwezi. Izo nizo narise Mukeshimana. Muri urwo rugendo yagize wari mu ntumbero yo kuraba aho inyubako y'isoko ya Kamenge igeze yubakwa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragabishije abubaka iyo soko mu kubabwira ko hasigaye ikiringo c'amezi 2 kugira ngo abanyagihugu bayinjire. Iyo soko ikaba iri muri komine Ntahangwa zone Kamenge, ikaba yahiye mu kwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2020. Kuva ico gihe bamwe mu bayicururizamo baciye batangura gucururiza kuzuba ahantu hatubakiye. Abo akaba arabagize Imana baronka ababaha agatahe baba barakoresha. Ni mu gihe hari n'abandi bahahombeye muri iryo soko, ariko gushika ubu bakaba batanakibarizwa hafi y'iryo soko kuko batagira umutahe hamwe n'ibibanza bacururizamwo. Amakuru ava mu banyagihugu bari basanzwe bafite ibibanza byo kudandarizamwo mu isoko nkuru ya Kamenge avuga ko iyo abubatse iyo soko batanebwa iba yarahejeje kubakwa, kandi no kuyinjiramwo baba baramaze kuyinjiramwo. Abo badandaza bo muri iyo soko ya Kamenge bakaba barateye ivyatsi imvugo ya Evariste Ndayishimiye ivuga ko ibikorwa bimeze neza kandi umwaka ugiye guhera nayo itaruzura. Babandanya biyamiriza iyo mvugo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kubgabo ngo yarakwiye kwiga kuvugisha ukuri, ngo kandi leta zose zikomoka mu mugambwe CNDD-FDD zubakiye ku binyoma gusa.